ya hari umukobwa dukunze kubona mu clip yawe kenshi Yohanje ya mukunda kuba muri kumwe mu clip aguma agenda agaruka ukunda kumukoresha kenshi na then biboneka yuko umengo hari ubucuti budasanzwe buri hagati yiwawe nawe eske hoba hari ikinyegeje hagati yanyu amwe muramenya amakuru ariko benshi bakunda kuvuga yuko ufise ijwi nk'irya Wiz Designer ngo washatse kumwigana Akisa inshallah mtoto mzuri mashallah she got nice color black agira ka vibe no wahala every Monday to Sunday ahola liliti nacumugirama turashoboye ubwenge burahari bwo gukompoza indirimbo nzima aba producers benshi barabizi ngamura muvyumva hasigaye cakiniro cyo kumva yuko tugomba kuba hamwe tugakundana tukabayinika ivyo mfise ndabiguhe nawo mpivyo ufise hari ama platforms nshaka kugeraho ku buryo umunyamahanga avuga ati wow ibi bintu numvise muri kira gihugu birabaho bakuru bacu bariko barabigerageza natwe turi inyuma December yabashikanye he yaragiye muri Colors it's because izira song ziwiwe zatumye bagera muri Colors. Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Niteka ridasanzwe kongera kubana namwe kuri platform za Kings Family TV aho tugerageza tukabayagira byinshi na cyane ibiri ko biravugwa muri entertainment. Yes, kuri mic ya mbere ni Flexboy promoter, behind camera turi kumwe n'umusaza Mr Joba le comedian. Kuri mic ya kabiri turi kumwe n'umu invité très spécial aho twabemereye mu kiganiro bafise impano kuza turabazanira impano zigiye zitandukanye na cyane tubereka ivyo abaririmbyi bagiye batandukanye bakora n'ivyo baba bagezemo. So reka tubanze twakira umutumire wacu kuri platform za Kings Family Burundi TV na cyane mu kiganiro barafise impano yes MG23 Yo karibu cyane kuri platform za Kings Family Burundi. Murakoze cyane. Umeze neza? Fresh sana. Ya turamukiriza abariko baradukurikira kuri platform za Kings Family Burundi. Baramuta cyane abakunzi. Mumeze neza mumeze po. Yes sir. Iyo ndabora kweri muri no misi kwera nagafashe n'ibintu byahana. Biraboneka. Yego kabisa. Sinzi ko ari akanoti kawe. Murano ko kameze neza nakubona. Yo ndabibona. Biba bimeze fresh sana. Yes MG23. Yo. Eka kwanza mbanze ndagukeze kukungereje sanzwe ndagukurikirana maze imisi mbona ibikorwa byawe ariko kuba ni benshi batakuzi tubanze tugende gahoro imbere ko tuja muri byinshi bikwerekeye ndetse n'indirimbo nshasha weruka gukora yitwa Akisa turaza kuyigaruka ko nayo nyene tubanze tumenye mbega MG23 ninde yatanguye kuri ibintu byo kuririmba ryari byatanguye gute MG23 amaze imyaka 2 aririmba atangiye kuririmba ashize ibikorwa byo habona hama narasoya akarimbo ka Akisa ego nako kamaze gihe imyaka 2 uri kuraririmba ariko ukaba ufite indirimbo yitwa Akisa imbere yuko tuja muri dusesangura ivyerekeye iyo ndirimbo Akisa tuba jewe ndagukurikirana cyane ndimwe akurikirana platform zawe cyane ya ndagukurikirana yes ariko hariyo byinshi nagiye ndabona ugira by'umodo esko warabaye mu modo still ndi mu modo guhera 2014 ego niho nashoboye no ku agezwe nagira ama video menshi abastari benshi nga mu Burundi nakitinga nko mu modo nivyo nagomba shike ko na cyane ubucuti mufitaniye n'abaririmbyi bagiye batandukanye uno musi ubwo bucuti ukubukoresha gute na cyane ko bagenda baragukoresha mu ndirimbo zigenda zitandukanye yo twarakubonye iyo ya Rap Boy na Trezo turakubona muri ntuzenya muri Binwa mugongo ya Akili na Big Fizzo turakubona mu ndirimbo nyinshi ariko turakeneye kumenya eske ubucuti bwanyu nabajya ba artists bumeze gute bumeze neza kubera ko urumva ko twakorana kuva kera nkiri mu modo donc n'ubu ndi mu modo no kubera ko nabanje kuja muri musique gatoya kugira ngo ndabumvishe ibyo ndimo
twarakorana mu video nari umumodo nabakorera nk'umumodo n'ubunye turacakorana kubera ko urumva ndabakeneye na jewe nagiye muri nabagiriye mu bintu nabo bunane ndumuririmbyi ndaririmba donc nibazaye ko tumeze neza turi proche niyo mpamvu ubona nibazaye ko no muri komi hari indirimbo irimwo abagenzanje ba Trezo urumva ko tukiri kumwe tugifashanya mu buzima nk'ubwo nyene turi mu rugendo rumwe yego nk'impanuro eske wowe ntibishika ukabitura na cyane kuri mushasha nabo basanzwe bafise ama experience beho nka experience umaze kubabona ko ni nkiya nibaza yuko amahirwe menshi nagize nuko uko twakorana urumva turi muri set narabona uko bigenda please ngenda narabona uko babikora nico nabize ko nize façon donc babikoramo uko ugomba kwitwara mu gihe ubigiyemo nibigoye ukuntu ugomba kugwana navyo mu gihe kuko utangura biba bivuna ubu rero ndabirimo nanje urumva ncangerageza kugwana n'ivyo bintu hari umukobwa dukunze kubona mu clip yawe kenshi Yoanje mukunda kuba muri kumwe mu clip aguma agenda garuka eske benshi bakavuga ati none ujya mukobwa gute eske wabasohokana canke bimeze gute nubwo ahe bucuti buri hagati y'ujya mukobwa na yujya mu Queen Video na wewe Queen Video uwa indirimbo ya heyo cyangwa gukora ko muzi wawe cyane ni yakunda kugaruka kenshi ukunda kumukoresha kenshi na then biboneka yuko umengo hari ubucuti budasanzwe buri hagati yiwawe nawe eske hoba hari ikinyegeje hagati yanyu n'umugenzi wanje kandi nawe uri ari mu modo urumva twarakoranye kuva kera kandi tumeze neza turabagenzi nuko vengo hari akandi kantu ahubwo ico kibazo n'ukuntu niyumviriyemo bije gute urumva kubera ko muri video urabona haducu tuyimaje twinshi tw'abakobwa rero maze gusipsona ukavuga ati yonye cyangwa ati sha kabaye amwe muramenya amakuru oya ndabikubaje gutyo kubera hariyo ivyavuzwe cyane urusaku rugenda ruvugwa yuko muba musohokana canke was good I think was good twari tumeze neza twari abacuti nako n'ubu turi abacuti uyu mu video vix no kurambaza twari abacuti n'ubu turi abacuti and I think we good yes twinjira neza muri ndirimbo Akisa Akisa ni indirimbo heruka gusohora aho watanze ubutumwa ku mukobwa maybe umubwira ko umukunda Akisa kumuhayagiza ni yahe message irijya muri ijya ndirimbo Akisa ko bisanzwe nuri Akisa nyine navuze mu ndirimbo ni storyteller ni Akisa inshallah mtoto mzuri mashallah she got nice color black agira ka vibe no wahala every Monday to Sunday ahola liliti na mubwira ma like no mukobwa akunda kurya show umwana wo mu muji every Monday to Sunday akunda gusohoka gacupa nikamugwa nabi amba n'umuntu utamubona ari bored ahantu hose araba ari control nyene ahantu arutegeza kumubona umva ramaka ariko kandi iyo ni story tuvuga y'umukobwa mufitani ubucuti washatse gushira nyene ku mugaragaro canke nyene wivuga ati ni bya bindi nyene bishikanye mu abakobwa muri rusange nirimbe abakobwa bose kubera nento bizi Bujumbura ko gusohoka bitagwa n'aba ni Bujavire generation urumva naririmbiye bose kandi ugiye kurabara majority dusotse tugiye mu mashow mu mapari nivyo vyiganza ni wamubona hari umuntu kabisa kuri scene kabisa yavyishe urumva naririmbye ivyo nabonye nanje ajuri ya couple wewe nta kuntu toja kuri next chapter kubera ko jewe mvuze nkuko kubera kenshi abamodo uteye bien
muri bien muri abantu bari smart nyine bakundwa n'abakobwa urumva ugasanga kenshi nyine biranabagora kuba serieux kenshi niko babivuga ngo kuba serieux muri love nyene sha abakobwa burya uramaze kudraga umukobwa nyine akakwangira kubera ko atakwizera nyine avuga ati wewe ufise abantu abademu benshi birashika bakagukatira bakakwangira biraba that's why naenda kubaje nko icambere abakobwa of course abakobwa urabizi nyene utuntu dukayangana ntaco babitwaye koko antuka ni ibintu bihari bizwi kandi naturel mugabo si hari mama nawe ukeneye umukobwa utabukeneye abakobwa nada ko ndakwishuye neza sawa naye mugabo ni ivyo nyene uvuze kabisa bibaho hama ikindi naco jewe sha aya kabisa nakabanga kiba nakabanga nyene ariko muzobimenya ko hari ibintu bidahishwa ahari muzomumenya atanahari mu bimenye byose yes ariko benshi bakunda kuvuga yuko ufise ijwi nk'irya Wiz Designer wewe hari cyo bivuga nyaminga umu bro of course n'umuntu w'umugabo nawe afise voice umva ni ni ijwi ry'abagabo nyene uteza ku ngo washatse kumwigana oya kandi ari Wiz Designer nandi ari MJ umva n'amazina biratandukanye kandi buriya kuririmba ntibazwa tutari muri style zimwe afise uko aririmba Wiz Designer nani nkagira uko ndirimba jewe unyumvirije urumva neza ko ari MJ unyumvirije wumvirije Wiz Designer ko ari Wiz Designer kuko access zimwe na façon de parler simwe sinzi ko amaze kubyumva ariko base birashika kuba ari zimwe yego nibaza ko ari ivyo vraiment sino arabiza ararenza umuhungu uri umwe mu baririmbyi bashoboye kugira ibako ryo gusohoka igihugu akaja hanze agiye ajanywe n'akazi hari aho twagiye turakubona abagira performinga hanze y'igihugu ndetse uraca no kuma samirizi canke kumbonesha kure zo hanze y'igihugu nicaye ikintu wabonye kiri hanze twe ngaha mu Burundi tudafise nashane cyane muri entertainment muri mu gisata cy'umuziki ariko muze kumbabarira to be honest nje mvugira kabisa ntari kabisa mu Burundi turazi kuririmba tala irahari ariko aba listeners bari locale cyane abantu bumva umuziki twumva ibintu bimwe twumva abantu bamwe twumva ibintu bimwe mugugiye kuraba neza ndazi ko araba type benshi baririmba mu mazi iminsi numvaga type kara na bimbwira is a good song ariko ntushobora gusoka ngo yumve wherever kandi simba ngo ni kwango nta promotion ataye promoting barayumva go barayemevye kandi ari beat iri nziza kubera ko mu étranger akayumviriza aravuga ati umuntu ninde kandi aba étranger basokera ahantu nyene hari muri ville basokera muri ville za ari n'abasoza za Crystal basokera ahantu hose muzi basokera nibaza yuko bayivugije umuntu w'umu étranger akayikunda ayitwara hariya ariko n'abavuze byo bindi yamayumva a local mind we have to change ni aba listeners bagerageze gucukumbura byose nibagende nibumvire hafi gusa urumva cyo bari ikibazo c'aba journaliste canke c'aba promoter canke n'ikibazo c'aba baririmbyi bakizamuka kubera ko umengo hari yo gutana ko umwikomo no kuvuga ngo urumva ngo twebwe naguciriyemo umuririmbyi nibaza yuko ego c'est vrai mugabo ni wawe wavuze neza akitangura ntiyo ririmba indirimbagire kugwana no kukumvisha ko ashoboye yongera gwane no kurondera promotion urumva bisaba inguvu nyinshi ahubwo wewe kubera ko wagize amahirwe ukaba uvugiriza abantu benshi nawe rondera kari akantu numva kakuryoheye kumvisha abandi ushobora kuba utagize amahirwe yo kuba umusupporting agatera imbere ariko ukaba ukumvisha abantu batuma bamufasha kugira ejo nibaza ko ari question ba ni twebwe twese ntago ari kibazo c'aba journaliste ngo ni twebwe twese twirabe tumenye ico kandi akazi kawe umva je ndi uri mu journaliste nkaba ndi muririmbyi nawe urashoboye kugira effort ukavuga ati reka numviriza akantu gashasha ndabikonoka uko biri kose nawe bahaye ibintu bishasha abantu bararyoherwa tunadukura he bigenze gute twumve bishasha twumve hose tunakundane n'ivyo gusa tuko turagenda mu mpera z'umwaka wa 2025 umaze kuduha indirimbo zibiri muri uyu mwaka ni zibiri ni komi na nakisa zibiri muri uyu mwaka biboneka neza ko uri kurakora neza deja twari turangije igice cy'umwaka ubu dutangwa ikindi gice
cundi ikindi gice c'umwaka kugira ngo turangize uyu mwaka twitege iyindi ndirimbo gukurikira Kisa. Yego kabisa nje nguma ndabaha kugira basi ngerageze nguma nteriwe hejuru ndabenge hariho kamwe basi bo kumva ko hari ku muhungu nawe tumushire mu bandi gatoya kubera ko visibility turayikeneye cyane visibility turayikeneye cyane kuko urashobora kuba ushoboye mugabo ata visibility ça n'est rien rero batwumve kandi batwumve biri seri kuko nabone hari igihe byo bafasha kuko hari n'abandi bakeneye kumva ibintu bishasha kumva abantu bashasha batazi yego ubundi hariyo abaririmbyi bashobora kuza bagafata hit mu nyuma haciye igihe tukababura ariko wewe ufise target yahe muri iyi jewe kaya y'umuziki kurakoze kumbaza ico kibazo target mfise ni kugira ngo amahanga yumve ko Burundi dushoboye mfise target yuko nserukira Uburundi ku bisanzwe mfise target yuko hari ama platforms nshaka kugeraho ku buryo umunyamahanga avuga ati wow ibi bintu numvise muri kiriya gihugu birabaho bakuru bacu bariko barabigerageza natwe turi inyuma ica kibazo c'aba listeners kigaruka twumve twese tugerageze kuduga twese dufashane kuko hari aho nogera bigatuma umuntu ari inyuma nawe haca byoroshe ego nicaye ikintu ubona ko cari gikwiye kugira ngo umuziki wacu ushobore gushika kure cyane byoroshe ni kuba hamwe ubumwe kwigishana tukumva yuko ugenda numve yuko wenda gukeneye nawe umve ko nawe nkeneye apana kumva yuko kubera ko umaze kunsumba ahantu umaze kugera wumve ko udashobora kunkenera kubera ko turakenera nico conyine twe dukeneye kuko turashoboye ubwenge burahari bwo gukompoza indirimbo nzima aba producers barabizi hari benshi barabizi ngamura muvyumva hasigaye ca kintu rero cyo kumva yuko tugomba kuba hamwe tugakundana tukabayini kugira ngo ivyo mfise ndabiguhe nawe mpivyo ufise hama tubihurize hamwe kuko sinibaza ko ibintu turi kuri level imwe turatandukanye hari ivyo utazi hari ivyo ntazi more we get together more you win uri umwe mu baririmbyi bakora clip nziza cyane ndanagukeze asante n'indirimbo wanashaka na audio ukabona yuko wafashe umwanya ukayitondera ariko umuntu akaca yibaza mbe hari umuntu agufashe mu mugongo inshuti abagenzi ndaririmba ahabwira ati James akaririmbo bimeze gutya niba ushaka kumusupportinga let's go let's get ntiba byoroshe urumva ko atamusponsor James nta mu manager mfise ndinda kwipfunga nk'amezi turakanda nsagosha droite nkabika hama nkagerageza nkasora kakano nyene wumva nyene agashobora kuba basiko ryohera abantu ni wahe muririmbyi akwenspira cyane jewe rero sasa buranda umufana wa Breezy cyane imyitwarire yiwe hasozi yiwe ukuntu atwara muziki urabona ko nawe kuva atangura atigeze acika intege murazi ibibazo yahuye navyo urazi ko amantuza menshi yamukatiye agasubira inyuma kongera akikonsantra vyerekana ko umuziki ari ubuzima nanje rero nivyo nshaka umuziki ndawugira ubuzima hama gutyo bigende mbere hariyo abarundi barayamaze ngo hajya ngo akanse baraheba akanse baraheba ariko kandi ngo akagumye baguma kowe ku bwawe muri ivyo bibiri ni cyahe ubona yuko cuje imbere cyane akanse woheba canke akagumye hoguma me I love doing music bro nje ndakunda umuziki numva ko uretse no kuririmba ndi umuntu ashobora kuba hata muziki sinshobora kuja muri dushe no kumva umuziki sinshobora kuba ntariko ndaririmba stress zose ngira mbanza kwatsa radio kugira ngo stress zihere naje kintu nagiye bagutega mugabo ntigikunda kabisa birashobora kuba vyogorana mugabo bizoteba bizokunda donc umugani ntoye nti akagumye bagumako nakunda kubaza n'utundi tubazo turi behind behind nyene ivya entertainment rero sasa kugira ngo ibibazo kenshi nkunda kubaza uko nyene ariko kugira nyene abariko baradukurikirana baronke vibe rero ikintu c'ikibazo canje kimeze gutyo uri umugabo sivyo uragize marriage uci usanga
umukobwa mwagize marriage ugiye kudekuvra yuko ari umu bisexuel uravyumva so ikibazo cugariye ngaha kumufata aryamanye n'undi mukobwa n'undi mukobwa yo kumufata aryamanye n'undi mugabo ni hehe wabara cyane bro aragusiprenye wewe dusipoze umufashe ntavyo baruzi ko ari mu bisexuel umufashe bari kumwe n'undi mugore mu gitanda no kumubona undi mugabo ariko aramwinjira we ni hehe bubara cyane yero kumva bibatse ikintu kirambabaje sana my bro okay ntushobora kugisimba oya ndatora tu boni shafazari wewe ugerageje kwiyumvira ati je ngahanye no babara cyane ndabonye ko mu bisexuel sinibaza ko zagenda neza kabisa at least kumufata n'undi mugabo simvuze ko byoca numva ni ko there is no choice here ni ikintu kimwe ntoye yego mugabo simpaka navyo bibe mugabo byotuma nje numva ko umuntu yotuma umufata n'undi mugabo hako aba umubi biba ariko je kubwanje notuma ndamubona ari umubi bro je kubwiwanje ndabisigura impamvu erego yundi mugabo afise ivyo mfise walahi uvuze wabivuze neza imwara vyare uvuze ko mwakoze mariage twarakoze marriage ntivyoroshe gucumukatira direct ni ibintu ni a long term rero my bro umubi naho ni kindi I don't know sinzi ariko nuvumengo naco kini nikintu cyo kwicira ubuzima kubona urundi rugabo rugusubirira ariko navyo netubeshane birahari byarashana ivyo none ko bihari bro tugira tubeshane ko bidahari byo birahari ibintu ivyo niyo mpamvu ndakubwiye nti ko ariho wotoreha cyane gusumba so gutorera nshobora kutanatorera ariko nuvumengo nivyo afete natoye muri bya bibiri wambwira rero simaka bimbe ko vuga bijye ni sawa utuma ugira umubi wapi at least wa murongo bibizi karagaciyemo ariko tuje kuri indirimbo Akisa feedback uyibona gute feedback still down actually mugabo ntiri down nkuko biri hasi cyane abantu barayimenye barayikunda of course mugani cya kibazo c'aba listeners kubera ko jewe igihe cyose maze gukora sinda promotion akubiye ko promotion goye cyane si ibintu umaze kwiconcentrate mu gusora indirimbo amaudio n'ama video nkabijya babonye ukacuja mu gihande ca promotion ata n'umuntu ahari akuri inyuma ngo ati njye ndagufashe buri kintu cyose ni push so me I don't have any push niumva ni ibintu bibiri bitandukanye je haso zose ndazimenyera bro audio video nkagwana urumva mfashwa na babantu turi muri level imwe nyene babahungu banje abajama banje kandi shout out to him urumva sindaro nka wa muntu nka DJ Paul bijya mu nkuba mu nkubise majya ni direct manje mufatira hejuru mugabo kwako bitarakunda turacagwana turabukona natwe batumenye mugabo inshallah biriko biragenda neza ari abantu baba bifuza kumva ijwi ryawe utari muri studio boduha akantu gatoya kuri rya ndirimbo Akisa akantu gato sana ivuze buri change vest ugacishe nyene ukaririmba uga feeling hayo ariko yari gucisha kutu Akisa inshallah mtoto mzuri mashallah she got nice color black agira ka vibe no wahala every Monday to Sunday ahola liliti na chumugirama ageze muri pari niwe controller she can't lose yikundira jaga master mtoto wa buju yo Akisa bombo clat ako kweri ki wifokaliza cyane mu bintu bya kuvanga international music ndashaka ko umuntu ajya yumviriza kubera ko si bose bumva ikirundi mugani navanga bon ni je ariko ni bimwambaza bya target umuntu abashaka kugerako kugira ngo umuntu Nigeria yanyumve ni kugira ngo aze kumva nko kongereza gakeya avuga ati shwa kwa ntufise kirundi yatangwe cya giswahili muga kare kongereza faso yagatwe ngo ni sawa numva music iri good ataja muri research
akaca yisacinga akayikunda kubera ko hari akantu washizemo gatoya yumvise mugabo ntibivuze yuko ururimi rwacu narushize inyuma oya kubera ko nibaza yuko muri icon yanje Tete umuntu niyaza kundondera aza kubona ko mva ngaha mu Burundi ariko araza kumva ko mu Burundi nawe ashoboye byose ashobora kurimba kira kirimi nawe aririmba ashobora kurimba igiswahili muri Tanzania ngerayo nibyo nshaka kabisa ubundi ndiko ndagerageza uvuze nkuko umengo ko wifokaliza cyane ku bari out y'igihugu of course none kufuhera muhira ariko umenye yuko umuririmbyi kwanza atangura kuba national kwanza mbere yuko aba international nta mbamye ubona uhura nazo na cyane gufatisha cyane muri industry nkuko unye ndabibona kwa bana December n'umuntu nuvuga afise fan base yiwe afise abantu bamutahura sivyo ariko ukacusanga hariyo n'abandi ubundi buce n'andi makartier canke hanze yarakenewe kugira gukorerwa promotion ariko kubera ko aririmba ibintu nyene bati bitari muri bitari muri vya baba ya public nyene yindi ukacusanga biko biramutakaza ariko my bro December yabashikanye he yaragiye muri Colors it's because iziriya song ziwiwe ziriya song ziriya nyina canga zatumye bagera muri Colors kuko ofete ni ku sometimes no gusharinga ibintu nca kibazo c'aba listeners navuze twese ntwaririmba ikirundi gusa ateza kubamwo n'abandi bantu ikindi gisata kigerageza gusatira hariya n'abandi bagasatira ngaha amajewe kucerekeye kugira ubwo bangaha anye muhira njewe randi umuntu wa mbere mfise icizere giteye ubwoba sindiko ndirimba music kugira ngo ndondere hit sinkeneye ko abantu bankunda kora ko nasohoye hit nkeneye umuntu ko ankunda kora ko music yiwanje donc aba ari capable yo kumva indirimbo zine zitanu zikurikirana za MG apana ko imwe yasohoye ari hit aba ari yamenya yonyene niyo target yiwanje reka ndiko ndakora gake ndisiri ko I have a hope ko nyene bitegereza gukunda hope ko teza gukunda ko ni muhera wevye ko ari muhera kandi nawe urazi ko uri inshuti yanje nani nka inshuti yanje kandi wavye ko ukunda music yanje nawe uzamfasha sharing mu inshuti zawe tugenze gutyo amaduserukire n'abandi mu bindi bihugu wagwana big time nakaye kajambo ubwira bariko baradukurikirana kajambo nababwira nuko mwabibonye kwita event so you have to welcome guys muze cyane muyikurikirane n'abana beza bafite ibiganiro bya fresh bakirana neza thanks sana MG muramubona ari ngahanye nibaza yuko mwakomeza mukabakurikirana nanje mukankurikirana of course I'm here for you guys keep supporting me and keep supporting your channel much respect asante sana cyambere tunagukeza kubona watuzaniye ico gikorwa kimeze neza akisa tunabwira n'abantu baba badukurikirana kuja kukiraba kuko ni kiganiro impambe ni song imeze neza kuri kote zose ya audio video byose bimeze fresh sana na cyane baje kugukurikirana ku platform yawe yose ni MG 2023 kabisa MG23 ya ma platform yiwe yose ni umunyempano adasanzwe abazomukenera mu bintu by'ubumodo murumva ntimuzoreke kumuha amadil cyarimo stage ndayishoboye so tunabashimira kuri mwese mwadukurikiranye kuva ikiganiro gitangura gushika gihere tubasaba kugira subscribe ku bantu batarayakora na like mugire na comment kugira ngo dushobore kumenya abo ivyo mushaka gushikana ku baririmbyi twatumiye canke muba mwifuza yuko dutumira yes naho ubutaha ushobora kunyita Flexboy Promora inyuma ya kamera twari kumwe na Mr Jobalo Comedian batuma amasanamu n'amajwi bibashikira bimeze fresh sana naho ubutaha bless up